ububasha bwo kuguruza mabohero abanyabyaha bagakira sekunda upeka urishukwa mukundwa w'Imana shishikara gusenga yaremye ugutwi ntiyoganirwa kumva igihe gishize Yesu azoguha inyishu kuko ari umutahe vuga kw'isezerano mukundwa w'Imana shishikara gusenga yaremye ugutwi ntiyoganirwa kumva igihe gishitse Yesu azoguha inyishu kuko ari umutahe vuga kw'isezerano shegero riti z'ububasha bwo kuguruza mabohero abanyabyaha bagakira sekunda upeka urishukwa shegero riti z'ububasha bwo kuguruza mabohero abanyabyaha bagakira sekunda upeka urishukwa. Mani dufashe cyane ishengero n'ikintu gikomeye. Mani dufashe cyane Imana yaduheza bikomeye kuko yarahanye n'abami ntibabahora. Bene data Imana ibahezagire cyane. Ishengero ry'Imana ni ikintu gikomeye. Muze mubarire umuntu wese azogomba kugira ubwenge azotinya ishengero ry'Imana. Imana idufashe cyane. Uzagira ubwenge wese azotinye azokubaha ishengero ry'Imana, azobirinda imigambi, azorondera itunga ukundi, azomenyekana ukundi. Imana idufashe cyane ariko yubaha ishengero ry'Imana. Imana idufashe cyane. Yarahanye n'abami ibabahora kandi Imana ni yayindi n'uyu munsi. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Bene data Imana iratekereje ariko Imana irakaze. Muratuma bega Imana idufashe umenya irahoze mukanira akaze rwose iyo bikenewe. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Umuntu wese agombye gusina n'Imana, hanyuma rero agombye gusina n'Imana atangura gupinga iby'Imana n'amanyama menshi. Iyo Mana rero ngo niyizigira ishingira. Hariho abantu babaregwa nabi agaca atangura kwibaza ko Imana umenga ni mubyara wiwe. Muze mubarire umuntu wese azokubaha ishengero ry'Imana. Imana idufashe cyane. Uyo muntu rero yagize itekera n'amanyama menshi mu nyuma bacaraduka ati none rero Imana niyice nawe. Hanyuma aho yarakoranye n'abantu kugira ngo yumve ko yokengereza Imana kumvire ko idashoboye cyangwa ko afise ivyo yogira ngomba. Uyo mwanya ngo ari kumwe n'abandi ngo aca afata ikiyeri yago aca yarabikiye Imana niyice nawe. Haca hasi inkomezi kumbura tomenye zivuye. Ico kiyeri yariko aranywa yari yapfundikije
bashiramo akajya agapfundikizo abarashira ko hejuru yashaka kunywa atabonye yuko harimo agapfundikizo mu bisanzwe naho urimo kari kuwuca nacira ntizoshika kuri fanta n'uriya harimo agapfundikizo ntiwoca kuti harimo agapfundikizo bashobora kubonako ariko yabishyize ku munwa hatazi kumatagiye zivuye zica zirungika kagapfundikizo zirakarungika neza ziragapangaho zigonze ko kaja zirakareka karungana neza rero y'amanyama yawe rero si byazane turara arasemagura aragororoka arasubira aragororoka araraba hariya n'abandi bari kumwe bumvise ibyo yavuze ibyo yahejeje kuvuga bakabona ibibaye nawe wose umubona murabyumva bene aratera imigere arakubita amaboko hirya no hino aratera aracikana rushi Imana idufashe cyane muzobarira abantu bazotinya Imana bazofire n'ibindi mugabatinya Imana batinye abera bubahe ishengero ry'Imana Imana idufashe cyane uri muntu w'umukozi w'Imana nawe ahamagara abantu ngo bazobasengera mu bitangaza bizokoreka musanzwe musengera abantu si icyubahiro cy'iwacu turondera ariko ni icyubahiro cy'Imana ibakikije ni icyubahiro cyane igomba ikanabireka birayiraba arizo bikorera irahazi Imana idufashe cyane twebwe icyo twahawe ni gusenga twishimikije y'amajambo y'Imana turi mu kwizera ibisigaye n'ibyaha uratubabere rero yacabahamagara nibaza ko yabahamagarira kandi kubwibone kubwishime kugira ngo banamenyekane hanyuma rero bahamagaye ngo arasenga ntiyakira n'umwe uratubabere kubera yari yagonze akantu k'abanyamakuru kuyibona ariko nawe bimubona kuri gukina n'Imana bacagira ati rero nanjye rero Mana uramaramaje mw'ibishiri by'abantu bakoranije reka rero nanjye ndakumaramaze Imana idufashe ati garangije kukumaramaza acagenda iyo banyweye ibiyera abantu bakoranye aca muri kiyeri kugira ngo maramaze Imana idufashe cyane nibaza ko iminsi bagira yishire ku iherezo Imana idufashe bene data Imana iri inyuma shambona wibaza wikengereje ikengero niwe wikengereza niwe wigira muto hanyuma rero ko yibagiwe yitegereza yicaye hariya ariko abikera abantu barorera hanyuma rero Imana itigira nawe uzawe ndabishyize ku iherezo hacamuka abantu bariko barwana nk'ahariya baranigana kuko ni mu kabare hanyuma kumurumvise n'umuzi bayemwe agira ati nge bitari kidaji ndacicisha umugenzi ko bariko baniganira nk'ahariya n'abagiye kumbarorera arabanza bakimena gatoya ko hepfo kugira bakimutere aho kuja kuva kuri wa wundi wo kwicwa kija kurondera wa wundi yitwa umukozi w'Imana gitumbera ku mutsi nyawo wundi atawuha amavura kiracumita neza amaraso y'umurinzi udasanzwe Imana idufashe cyane mbega y'amaramaje Imana oya niwe y'amaramaje Imana idufashe bene data Imana ibahezagire muzobarira umuntu wese w'ubwenge azobeho iminsi yiwe yose yubaha Imana atinya Imana idufashe cyane aba bantu rero b'Abisirayeli baronga iminsi myiza abantu bataragwira bikigendeka Imana idufashe bene data Imana idufashe Imana itugirire neza muri iyi myaka abantu bagwiriye Imana idufashe cyane mbega muranyumva muri iyi myaka abantu baragwiriye Imana idufashe
ubwenge bwaragwiriye, abazi kurongora baragwiriye, abasomye Bibiliya baragwiriye. Amena! N'amashengero yaragwiriye, n'abarongozi baragwiriye. Imana idufashe muri iyi myaka, Imana idufashe cyane, Imana idufashe mu minsi ngiyi, Imana idufashe mu myaka ngiyi. Hanyuma rero icyo gihe rero bakiri bake barazigama amavuta y'Imana, Imana ikibashira ko rero igitinyiro, bakagenda bakinjira bakubahwa. Imana idufashe cyane. Iyo minsi abadayimoni bakabatinya, abadayimoni bagahinda agashitsi mu izina rya Yesu. Mbere data Imana ibahezagire. Imana idufashe cyane. Mu myaka irenganye hari ibisigo byahora byiganza, ibisigo bikiganza mu myonga, ugasanga mu bisigo byacanye, ibisigo bigacana bigateka. Murabari kugirira neza, ugasanga mu nzira ibisigo biriko biragenda byari n'amanyama biteye ubwoba. Imana idufashe cyane. Bigatanga n'amategeko, hari aho numvise byatanze itegeko rikavuga ko uyu mwuga ntihagire umuntu asoreza amasaya akigura umwuga. Kuko abari bose batangaga n'ayo masaha bakaba bagishije umwuga, ibisigo ntibibagirire nabi. Hanyuma rero bagaca bakabisa, byaratanga amategeko iyo myaka yabyo kuko byari byariganje. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero bigakubisa aho bigonze, bikagabira n'aho bigonze, byari gusana nyama byari byariganje. Imana idufashe. Numvise umwuga umwe byari byatanze n'ayo mategeko, hanyuma rero ubwo rumwe aca asanga yarengeje amasaha, kugira ngo rero agasanga ararengeje, aca yibuka yuko atarasoma ibijumbu byaje guha abana. Ariyumvira ayo mategeko y'ibyo bisigo, ariyumvira n'inzara y'abana n'iyobe, kandi ntiyaranakijijwe. Ubwo ararinda, yararinda n'atarakijijwe. Baca aragenda arabisoroma, ategekana kurunga, ya masaha yarenze mugabo. Hanyuma rero bariko bararunga, araheza bahejeje kurunga, hajya begeranye ibisore yaheje kurunga, iyo atwara imuhira, hajya aja gushira mu kigega muri cya kintu asoromeramo, azasanga hajya kuyora ariko gatereramo, azasanga muri ca kintu asoromeramo byicaritse muri cana shaje c'ikizungu. Imana idufashe cyane. Waba uracitegereza ico cane, aritegereza n'ibijumbu vyiwe. Urumva ndabiyora ko ngo bishobore kubitwara. Hanyuma kandi ngo aritegereza, mugabo zo kurinduka natagira guhewe. Arabafata ca kintu kibwica, suka muri ayo mazi. Achaga rero mw'ijumbu vyiwe yiruka muhira. Mugabo rero yibaza kubisiga n'amaguru, bashitse guhera asanga vyashitse ku ziko. Imana idufashe. Ndiko ndavuga iki? Ndiko ndavuga ko Imana yaje yubahiriza abantu bayo. Haraje baraboneka abantu b'impwemu, haraje abantu b'Imana, bariko bavuga Imana, baraheza barasenga Imana. Ibyo bisigo biraheza birahunga, biraheza biratekereza, biraheza biraceceka mu izina rya Yesu. Iyo niyo minsi rero twabonye abaririmbyi baririmba mu rusengero, abadayimoni barahera bagahinda agashitsi, abadayimoni barahera bagahinda agashitsi, aborozi bagahinda agashitsi. Mu izina rya Yesu haguze ikorale irimo amavuta y'Imana. Bari bakira abantu bake, bari bakira abantu batararonka uducarangisho dukomeye, bari bakikuza ingoma za zindi z'ikirundi, ariko bari buzuye guhemukira. Mu izina rya Yesu Imana idufashe cyane. Bari abakozi batararonka imyambaro myiza, amahera ataranagwira, ariko barasenga, birukana ubwo buyobe, birukana amadayimoni. Ishaka ry'Imana rishaka kwitinya. Imana idufashe cyane. Imyaka myinshi twabayeho, baza mugomba ku muntu wakira abadayimoni, mujane hariya niho bakira abadayimoni.
abaroza abantu bamwe mbega bagira ikiburiri ya shengero mbega barwaye abadayimoni Imana idufashe cyane bamwe byari bizwi ko aho gukirizwa abadayimoni ari mu ishengero ry'Imana Imana idufashe cyane amavuta y'Imana neza rubahiriza abantu Imana idufashe cyane abarozi bakunda abakozi b'Imana ko twabyumvise ariko Imana ikabubahiriza mu izina rya Yesu Imana idufashe cyane Imana itugirire neza umuntu umwe barazikora uburozi akomeye bakabaza yuko mu burozi bw'ibakoza ko Imana idufashe acararwa rero umuntu w'Imana yazi ko duca yapfuye kubera atari igitangaza hanyuma rero yamuroze aca rero abantu b'abakozi b'ikibi iyo batangura kwitanganiza no kwiteza ikigongwe acahura n'abantu b'iwabo abweyo murigumya niko bimeze reka niko bimeze ati nibiki byabaye natwe yarayapfuye mbere ati rero ntabwo tuzi barabaza bati none natwe abashobora reka niko bimeze mw'isi murigumya reka niko bimeze bati none nibiki byabaye natwe yarayapfuye bati burya bagiye kuyajya Imana idufashe cyane bene data shetani ntabashire mu gasho kuko shetani ntabashire guhinda agashitsi tukiri mu Mana neza hari itegeko rivuga ngo ndimukora bazogendekera kujya tuntu twabo ntidukora n'izina rya Yesu ariko muzoze muri sema kuko bizohindukira bitera kandi wawe mbega muranyumva neza ubuntu bari bashinga ntabwo igene yakorana na shetani aravuga ati byari binyobwa umuntu ngo aratanga umuntu kanaka aravuga ati twaba dukoraniye mu masaha y'ijoro ati mbere y'ikiyo kininiya bijya kuvuga ngo aratanga umuntu w'ikimazi ati rero itazi umuntu uramuvuga ati agacaza ati aho dukoraniye atacaboneka imbere y'icyo kiyo kininiya kaza kuri icyo kiyo ati uwo mutanze rero bagaca mu inkota cyangwa imugita bagaca bavuga ati genda rero uburyo akagutanze guca ubwenge mucubite agaca agenda baca mucubita hanyuma rero bamucubise uyu muntu ariko aravuga ati musanzwe acava amaraso uko niko twebwe tutitegereza kuri icyo kiyo ati mugabo agaca acikanira hariya Imana idufashe ati mugabo ati nabonye ibintu bitangaza aravuga ati ibintu bitangaza ati hari umuntu yihenda agatanga umwe muri bo bandi bakijijwe ati yatanze ibyo kabatanga ati kuko bamuhera mu bitagiye umucubiti atagiye kumucubita ati kazatora cakiyo nicyo gisavye tuwabona gacakubabaho ati kubera yakoze ibyo ati niwe yatasubira mu gishingo ciwe akazoca imbere yiwe muratuma mbere yagiye gukibira hatakinirwa yagiye gusina nawe atakinako Imana idufashe cyane ati ubundi nawe baramuha inama nk'uko nyene n'abayari yatanze babandi bakijijwe neza ati n'abanyene bagenda bacumita atagiye gucumita rero cakiyo rero nticasaje ati twabona umenga amaraso ariko arava atariko ataho hava amaraso y'umubiri ati mugabo y'amaraso ya Yesu bwa bugingo bwo muri Kristo Yesu bugaca buguma buzungurukamo umugendamo akaguma ari muzima ati n'abanyene wamutanze azosubira mu gishingo ciwe Imana idufashe cyane ndiko ndavugira ijambo ry'Imana Imana ikavuga ngo nimukorako
kuvugishwa naje ntihagire icyo abantu banduje amavuta bene data shengero ry'Imana mwadutumiye ngo dusangire amajambo y'Imana mufise kahise keza k'igitangaza impano y'ijambo ry'Imana igomba gusubira inyuma muri iyi minsi yo gusubira inyuma rwanira amavuta y'Imana kuve kuri mwebwe ibije gukura amavuta bibaye byinshi uruzuba ruratse muri iki kiyaya ya haleluya inshuti zibaye nyinshi abashitsi babaye benshi abubwenge baraja ni benshi ariko ndaguhanuye zigama amavuta y'Imana ntusubire inyuma hari itegeko rikomeye rikubahiriza ryo guhana n'abahambaye ryo guhana n'abanyengomezi ijambo ry'Imana riravuga ngo bo bakorako iyo bakoze kubarira ijisho ry'Imana mukiriko amavuta y'Imana Imana ibahezagire cyane uko niko byari bimeze muri iriya minsi bagaca bagira uburenganzira Imana idufashe cyane dusomye hariya muri iki gitabo cy'uguhanura Imana idufashe cyane igice cya 23 turabona ingene byari bimeze Imana idufashe amena bataza mu iki kiyaya ya haleluya Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane 23 dusome uyu murongo wa 9 haravuga ngo kuko nabonye mpagaze hejuru ku bitandara nkabitegereza mpagaze ku misozi raba n'ihanga ryiwe kwaryo ritiharura mu yandi mahanga Imana idufashe cyane kuko nabonye mpagaze ku bitandara nkabitegereza mpagaze ku misozi raba n'ihanga ryiwe kwaryo ritiharura mu yandi mahanga Imana idufashe cyane ninde ushobora guharura umukungu ari bo ba Yakobo cyangwa ngo ahanure n'ikigira kane cy'Abisirayeli icyo bakazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa iherezo ryanje rikazoba nk'iryabo Imana idufashe cyane aravuga uyu Balamu yari yarose amahera n'icubahiro zo kuvuma Abisirayeli ariko agiyeyo bikanka igishimwe cyo kubavuma akabahezagira kuko bari kwira ijambo ntugire icyo ugira Imana idufashe cyane nimukorako kuri abantu bavugishwa naje hanyuma y'umukuru w'itegereza aravuga ibyo basabye kuduga ahantu hejuru kugira ngo nababone neza Imana idufashe cyane Imana itugirire neza ngo bari bagerere ahantu amena bari bagerere ahantu ihanga ryiwe ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga Imana idufashe cyane bari bagereye ahantu ihanga ryiwe ukwaryo ahantu hariya hejuru bakomeye ihanga ryiwe ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga niyo bari bagereye Imana idufashe cyane Imana itugirire neza Imana idufashe niho hantu bari bagerereye ahantu hakomeye cyane ahantu bibera kwabo Imana idufashe cyane Imana itugirire neza Imana idufashe bari bagerereye ahantu ihanga ryibera ukwaryo Imana idufashe cyane rero Balamu araheza arabibona aravuga ati igituma ihanga ritavumika igituma abantu badashobora guhangagwa n'ihanga ryibera ukwaryo Imana idufashe cyane Imana itugirire neza atavuga ati n'ihanga ryibera ukwaryo ntirisa n'ayandi mahanga usomye hajya uyu murongo wa 21 aravuga ngo reka mbere kuri 20
121 ntabigabitanyo ibonye mu Yakobo nta bugoryi ibonye mu Bisirayeli Uhoraho Imana yabo ari kumwe nabo muri bo haseserezwa impundu z'umwami Imana idufashe cyane ujya mirongo 24 naba iryo hanga ribaduka nk'intambwe y'ingore rivumbuka nk'intambwe y'ingabo ntiriryama ritanisho ryishe ritanyoye amaraso y'abishwe Imana idufashe cyane asanga n'ihanga rikomeye ihanga ry'igitangaza ritazovuke Imana idufashe cyane ikikwaye urukuta y'Imana umugabo acaragira rero imigambi atewe na shetani Imana idufashe cyane dusuge muri iki gice cya 33 cyo guharura turabije murongo ndagomba 15 gushakisha 16 guharura 31 Imana bahezagire reka mpera hejuru ababo batabatse bariko kwiyumanura Mose na Eliyazari umuherezi n'abakuru bose b'iryo shengero babasanganirira nyuma yaho bashagaje 14 maze Mose arakira abagabisha b'ingabo abagabo 1000 n'abagabo 100 batabarutse mu ntambara 15 arababaza ati mbega abagore n'abakobwa mwabaretse bose 16 eregamo nibo bacumuje mwebwe Abisirayeli kuhoraho ngo mumuhemukire mu vyabaye i Peyori babitewe n'inama za Balamu bitumikiriza iteshengero ry'Uhoraho Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane uyu muntu yitwa Balamu atitegereje aravuga atababanje tuzobashobora bakirihanga ry'ibere kwaryo Imana idufashe cyane Imana tugirire neza ariko mu kiyaya c'ishitimu ibintu bica gahinduka yahanga ryahora ry'ibere kwaryo ibintu bica birahinduka ngo n'abarya n'abantu n'abarya nico kimwe n'abantu n'abarya nico kimwe natwe ibintu bica birahinduka muri ico Imana idufashe cyane bene data tugeze ahantu hameze nk'aho Imana itugirire neza ariko muzigame kubihanga by'ibere kwaryo ariko muzigame kubihanga by'ibere kwaryo Shetani ntabigomba Shetani arakomeje aciye mu nzira zose kugira ngo ibishenge bisa n'abandi bantu bose Amena Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane bene data muyumvirize Imana ibahezagire tugeze ahantu hagoye ho kubera amaso impanuro nyinshi nk'iza Balamu izo mpanuro nizo zafashe Abisirayeli zibakura mu bibere ukwabo zibajana ahantu ho kubera nk'abandi Imana idufashe cyane Imana itugirire neza mugabe ku mpanuro zo muri iyi minsi tugezemo mugabe ku mpanuro zo muri iyi minsi tugezemo mugabe ku mpanuro za Balamu uyu munsi turiko turahindura imvugo bana bandi barakijijwe reka kwishima reka kwigira abakomeye n'abandi barakijijwe ndakwinginze mugenzi bakijijwe n'ivyaha Imana iguhezagire cyane Imana iguhezagire cyane bakijijwe n'ivyabo nibago n'ivyaha muranyumva neza mbere muratega muranyumva neza guma kuri iyi ntumbero
idufashe cyane, Imana itugirire neza. Iyi minsi tugezemo igiye kutugora, iyi minsi tugezemo ni minsi igiye kutugora, ariko tuhanura ishengero ry'Imana ngo ntimusubire inyuma. Imana idufashe cyane, ntimusubire inyuma, ntimusubire inyuma, ntimusubire inyuma, ntimusubire inyuma, ntimusubire inyuma. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Hagiye kuboneka impanuro zivuga ngo n'abandi nabo nyene bakwiye kwemerwa, nabo nyene mukwiye kwemerana. Hagiye kuboneka impanuro zikubwira ko umenga ntiwambara neza, umenga uri nyuma y'amajambere. Haleluya! Ariko wibuke ko impanuro nk'izo arizo zakwegeye Abisirayeli. Hari inshuti bivuye kubibara, hagiye kuza impanuro zikubana kudafata umushatsi wawe neza. Ndamuhanuye mugenzi, uribuka ko wahamagariwe ijuru, uribuka ko wahamagariwe kuzigama amavuta y'Imana, uragumye ku gakiza wakiriye, uragumye n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Imana idufashe cyane, n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Twebwe twahawe guhanura ishengero ry'Imana rije mu ijuru. Imana idufashe cyane, kandi si uko tutagira ubwenge, kandi si uko tutasomye nk'abandi, kandi si uko tutagenda igihugu nk'abandi. Imana idufashe cyane. Nagiye mu gihugu cya Suwede, hanyuma rero muri korali y'abikiranirimba, nagiye nababwire bari abantu bazigamye agakiza. Ukazibona ikorali bahagurutse, abakobwa n'abagore bose bambaye amajipo agera hariya, n'imipira yabo iramanuka ikagera ino, ariko n'abazungu, ariko bakaririmba buzuye umuhemu y'Imana, bazotsindisha abantu benshi. No muri icyo gihe cyo gusubira inyuma, ab'Imana barahari. Imana idufashe cyane, bavuga ubutumwa bwiza bukuri. Amena n'abari basubiye inyuma, niba bakubwira inkuru z'abasubiye inyuma, niba bakubwira ati mwishenge twabonye uzobabwire ngo ab'Imana barahari. Imana idufashe, abatasubiye inyuma barahari, nanjye narababonye. Nurabashayo. Haleluya. Amena. N'abonye abakozi b'Imana muri Suwede ubutumwa bwiza bukuri, n'abonye ubutama bawe baratumiye, aravuga ngo baravuga ati bene data ntihagire usamara. Iyi ni minsi y'iherezo, yari minsi yatanga intambara z'Uburusiya na Ukraine, akahise zakuba kuko zimeze imbere. Aravuga ati intambara niyerekana ko Yesu agiye kutugana ishengero. Aravuga ati nabyeretse mu mwaka uyu, ashaka ati muzosoma igitabo nanditse, ati cyitwa uku niho nabivuzemo, nabyeretswe n'Imana, ahanura ishengero kubw'ubuntu bw'Imana. Imana idufashe cyane. Iyi myaka y'ishiti, iki gihe hari impanuro zizabara. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Numvise umuntu yitwa ngo ni umukozi w'Imana, agahanga umukobwa cyangwa umugore wo mu ishengero, amurondera kuba. Imana idufashe cyane. Iyi myaka ni imyaka y'ubuyobe, murandika neza. Iyi myaka ni imyaka y'ubuyobe, imyaka y'ubusambanyi. Ugasanga uwitwa umukozi w'Imana arongoye ishengero, ariko arahaza barongoye, arondera ko bakorana ibyaha. Imana idufashe cyane. Agaca yigira amayeri, akabeshera Imana, akabeshera ijambo ry'Imana, ngo mu bisanzwe tuzumvikane nta ngorane. Myaka mibi
ibihe bibishitiye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Buri muntu aja guhenda umuntu w'Imana yitwa umukozi w'Imana, aramubarira ngurumva ngo Imana yamishuriye ngo yukuri impemu byose ngo kuri igisigo ngo cy'ubusambanyi ngo ikimenyamenya ngo wamanitse ibi n'ibi ngo urabaye bambaye y'abadayimoni arashoboka. Hanyuma rero uyu mupfasoni araheza arajana nayo majambo kwibizana n'amajambo y'ubuhanuzi koko araheza yibuka bimwe mu bimushikira mbere yamubwiye ngo yaba yiyumvira umugabo wiwe. None yaraciwe rero yiyumvira umugabo wiwe, yaraciwe rero ashaka muri iyo nzira. Urumva rero ngo none umwana yavuye ku gisigo cy'ubusambanyi ngo kandi mubwiye gusenga ngo kikakuvamo. Rero abantu b'abakozi ba Shetani barabanza bakajunja ku muntu, akajunja kumura akajangwa kenge kakagenda. Aca rero mu nyuma hajya mujunjitse aca mubarira mu busanzwe ngo nabwiye kukubwira gukire, kubwira kuryamana n'umuntu yuzuye mpebuye. Aho rero kayironderezo ndaziwe z'ukora ubuyobe mugabo akenge kagaruka kuri uyu muntu. Amena. Mani dufashe cyane kagaruka cyeza yuko icyo gisigo ahubwo cyane muri uyu muntu yitwa umukozi. Imyaka igoye nagabishishe ry'Imana yinini yakiri mu busambanyi kugeza ahantu hagoye ibintu bizopaduka utabiziga aho utaziyumvira, ariko ishengero ry'Imana ntimusubire inyuma, ntimusubire inyuma, ntimusubire inyuma, ntimubinyosha iriko irababwira kwambara nabi abana bibereye umuntu yakijijwe. Ntimwumvise iyinyosha iriko irahindura abantu ngo bisokoze uko batategeza kwisokoza ngo bashire mutundu mu mishatsi. Bene data uyu munsi turabahanuye kuba mukuri w'ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Izo nizo zikwegera abantu muri izi byaha byabereye ishitiro. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Abandi batume na Shetani canke n'abarabu ngo n'icyaha n'ibindi, ngo reka n'icyaha n'ibindi n'ibisanzwe. None ya Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. N'icyaha n'ibindi none wambura umuntu, none wambura umuntu, eka n'icyaha n'ibindi, eka ntacyo gushikira uzocihabira hariya bazobihereza hariya kwa ba mwarimu. Eka ntiwokwirirwa uraza kwitegura, eka ntizokwirirwa urahagarikwa mu ishengero. Iyo nyosha yavuye he? Iyo nyosha yavuye he? Ariko baravuga ngo abantu bagasingiriza bakavuga ngo uyu muntu wakoze ibintu nk'ibyo ngo ntahanwe, ntahanwe, ntahanwe. N'ibyaha n'ibindi ntibihereriye, ntahagarikwe, ntahagarare. Nabanza reke kuririmba kwezi gukora umusaba, nabanza reke abera baririmbe. Mwarakenya abaririmbyi ko abasaba rero gugumaho, mwarakenya abaririmbyi abaririmbyi babonyeho nabo gashikari umusaba niyoboza niyorindira. Nareke kuririmba, nareke gusangira, abaza bitegura. Ndababwiye nabi n'icyaha n'ibindi, n'icyaha n'ibindi. Ni abakozi b'Imana dusanga igikorwa cy'Imana tuzobaza byinshi. Bene data sego cyo kurongora
mwibye ijambo ry'Imana mu mwanya uhawe kagarara neza. Ukuri Imana idufashe cyane. Umuntu wese asize mu ikorari yagiye kuririmba, uyo mugore yambaye impuzu ngufi akagira utunashira mu mushatsi. Hanyuma rero mw'iyo sanganya yamupfuye abona mugenzi we yagira bagiye mu ijuru, mugenzi abona abadayimoni baramukubise ajanye hariya hari wari kuzimu abatwaririmba tuziranye wewe. Uwo nawe rero abona nawe afashe inzira mu ijuru hari Rwanda, afashe inzira mu ijuru babadayimoni bamwambika impuzu ngufi baba bamusigira utuntu mu mushatsi baca baraza n'agatwego n'agashinyaguro nagiraga kubarire mwene data uzabona umukozi w'Imana kubarira ukuri ntabwo kose. Imana idufashe cyane. Munyuma rero baramucako n'inkoni bafata umusenzi tujarere aho abantu b'isi twakoreye iyo mishatsi twe twamusize izo musazi ngufiya wambara sizi wacu zigenda zipangase uri kujayo mugenzi baca baramufata aho rero bamutereye hahandi n'aho umusore yabonye agiye kubuna aterwa mwese muzogirirwa azabona haje itegeko nivuye mu ijuru iseka abadayimoni mureke uyu munsi ntaje. Aca aragaruka agarutse mu by'ukuri yategetse kurondera umukozi w'Imana wo kumufasha, ariko imbere y'ibyo iyo bishoboka yagombye inkoni yo kubaza kwita abakozi b'Imana. Murabyumva yavuga ati izi mpuzu sinazambara mubona mukandeka nkaririmba, iyi mishatsi sinayisize mubibona mukandeka imbere yanyu, iyo niringiye mwaho muranze naringi yari kubakubita akaza yihanira rimwe na rimwe zose. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Abakozi b'Imana tuzobaza ibyacu nabyo nyine si bikeya, tureke kwikoreza umugore wa mwarimu n'iby'umwana wa pasiteri ngo ntawe wo gukorako, uramuhagarika abanza bitunganye nawe baguhane. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Iyi minsi ni iminsi igoye, ariko ishengero ry'Imana ntidusubire inyuma, ntidusubire inyuma, ntidusubire inyuma, ntidusubire inyuma. Barambura cyane bati bakorore bakure muri bijya by'impuhwe, bakure ajyana ibibero kwabo basukiranye n'abandi bose, basukiranye n'abandi bose. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Turabundi yahezwe ni mu gitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 18. Imana idufashe cyane, igitabo cya kabiri cy'Ingoma igice cya 18. Twari hafi gushika hasigaye gatoya, twari hafi gushika ikure tugere n'abakristo benshi bananiwe, n'abakristo benshi bananiwe, twari hafi gushika hasigaye gatoya, twari hafi
Imana ikochaka nishigoma mromo wa mbele. Ahabu na Yehoshafati w'Ishilamu bavugishwa. Nuko Yehoshafati yarafise ubutunzi bwinshi n'ishobora gihambaye. Bukeye bashingirana na Ahabu. Hashize imyaka aramanuka aja kuramutsa Ahabu Samariya. Maze Ahabu abagira Yehoshafati n'abari kumwe nawe intama n'inka nyinshi cyane. Araheza aramukubakuba. Imana idufashe cyane. Araheza aramukubakuba ngo batabarane gutera Yaboti Gileyadi. Gatatu, nuko Ahabu umwami w'Abisirayeli abaza Yehoshafati umwami w'Abayuda ati mbega wokwemera kuntabara ukajana natwe Yaboti Gileyadi? Aramwishura atego cyane, jewe ndumwe nawe n'abantu banje nibo biwawe, nzogutabara muri iyo ntambara. Mugabo akengekana gukurikana. Maze Yehoshafati abari umwami w'Abisirayeli ati ndase badusiguze ijambo ry'Uhoraho, badusiguze ijambo ry'Uhoraho. Imana idufashe. Ndagomba kuvuga iki? Imana idufashe cyane. Abisirayeli ryari ihanga ry'iberukwayo, ariko amayeri ya Shetani ariho yo gukubakuba, ariho yo gutanga n'abene ibintu by'izimano byinshi. Ahambera mu magi arababagira abaha ibintu byinshi, abanezeza abaryohereze kugira ngo bikunde, ibintu bisukirane bikunde. Bene data, iki gihe nicyo kubera mu maso, n'ibyo kurya bizoza, n'amahera azoza, n'ubutunzi buzoza, kugira ngo ishengero ry'Imana risukane n'ibindi bintu byose. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Yehoshafati wamugaburiye n'abantu biwe n'ibiki, araheza aramera nk'umuntu ubwenge bugiye. Ntihagire umuntu azotwara ubwenge n'amahera, ntihagire umuntu azotwara ubwenge n'imyambaro. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe cyane. Twarabazanije iwacu Kireba, twari mu nama y'iwacu turabazanya. Imana idufashe cyane. turabazanya abapasitori uwo guha etaje uyu munsi ugira ngo uhemukire ishengero ry'Imana. Imana idufashe cyane. Turabazanya mu myaka ufise, uzoyemo mu gihe kingana iki? Uzojyamo mu byumba bingahe? Uzorya isahani zingahe? Imana twariko turabwirana ngo tuzohemuka ishengero ry'Imana. Ntituzohemukira ishengero ry'Imana. Nawe mugenzi, ntuzohemuka ishengero ry'Imana. Aha bagiraza n'ibyo kurya, aha bagiraza n'amahera, aha bagiraza byiza byiza, ariko wubaha Imana. Imana idufashe cyane. Akenge kambara nkangiye kwa Yehoshafati aca yihuta kwishura, mbego jewe ndumwe nawe. Imana idufashe cyane. Jewe ndumwe nawe n'abantu banje nibo biwawe. Bene data, mukaba musangiye ubucuti n'umuntu, murazoguma ubwo bucuti musangiye ko muvukana, ariko abakarindi kubyagakiza no kuzishengero ry'Imana. Muzosubira inyuma. Uramubwira uti turavukana mugenzi, dusangiye amaraso y'umubiri, mugabo kuvyiga ishengero ari akarindi. Imana idufashe cyane.
bari umuntu wese uzukingira ubugingo bw'iwawe ushinzwe ikoraza kikingira ikoraza ashinzwe ushinzwe abana w'igitondo azakingira abana w'igitondo ushinzwe ishuri azakingira ishuri ushinzwe ikindi kintu cyose nihagira umuntu azobarema n'ibyo yumvise n'ibyo ahawe wahava ngo abantu iwacu nicyo kimwe nawe iwawe ngo jewe ndi umwe nawe oya 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 ni ishengero dufite n'ishengero ry'umwami ni ishengero ry'Imana ni ishengero ry'Imana Imana idufashe cyane mugabo akenge karaheza karagaruka rero arabateka dusuzuma Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane duze gusiguza uhoraho kugira ngo tuzogwe mu buyobe uzusiguza uhoraho kugira ngo tujane abana badakwiriye kuca uzusiguza uhoraho wemere guhomba ibindi ariko wemere ijambo ry'Imana Imana idufashe cyane abazoza kukwigisha mwene data bazoba benshi ariko Imana igufashe ikurindire mu iki gihe Imana ibahezagire cyane Imana ibahezagire cyane imigabo y'ingabo za Satani naho zose zotonda urugamba dushire cy'izina Yesu imwe mu bizisukwe mu gihe imigabo za Satani naho zose zotonda urugamba dushire cy'izina Yesu imwe mu bizisukwe mu Imana idufashe cyane rero nibesha uburyo bwinshi sinobandanya mw'ayo majambo ariko intumbero ni yayindi yo kudasubira inyuma n'ahantu tugeze Abisirayeli baca baramanuka bava ahantu hamwe handi bari hanagiwe ukwaryo baca baragenda bisukiranya baca baragenda barisukiranya n'aba bantu b'abanyabyaha b'abanyamowabukazi baca baragenda barisukiranya nabo bari abantu batagira ibyaha Imana itabona ko ikintu kigoramye ariko none bagatangura kuja mu minsi mikuru y'abanyamowabukazi batangura gusenga ibyo batasenga ko baheshe kandi abahenze ngo nico kimwe n'abandi bantu bose haca haza ubusambanyi bica ibintu bibi za ngome zirahera ryari ihanga rivumbuka ryari ihanga ryuzuye mweru ryari ihanga risanga ingomezi ryari ihanga ririmbira muri mweru ryari ihanga rigirwa amabanga y'ijuru ryari ihanga risanga abatayimoni isi ribanga abatayimoni ariko kubw'inyashabi abantu bikeneraga bavuga ingomezi zirahera abantu batanga kwinjira mu busambanyi mw'izina rya Yesu bene data nagira ndabinginge ntimwemere iki gisimu agakiza k'igisimu kariko karaza kukwifata uko umuntu agonze ryaba karindwi hagati y'umugabo n'umugore wundi hakabura karindwi munda mu kanyo Imana idufashe cyane niyasubira karindwi hagati y'umusore n'umukobwa hagati y'umugore n'umugabo wundi niyaba karindwi kingana mugendana niyaba karindwi kingana mwicarana niyaba karindwi kingana muja gusangira niyaba karindwi kingana muramukanya n'izina rya Yesu kuko tugeze mu gihe kibi kagasirimuka twananiza ija mu ijuru tuzigamira amavuta y'Imana Imana idufashe cyane indamukanyo niyo yarindi y'abantu b'Imana ako karenzo kava kuri Baramu Imana idufashe cyane
ako kanenzo kava kuri Shetani ko mwagenda neza kare. Ninde yabateye kugenzeka kandi ko mutabigira igenda mukanya ya muri telefone ugashigira umuntu ugacubwira ikiringiti wabikuye ko kare bitarimo. Igenda niko mwandikirana ko kare bitari birya byavuye he nawe uzeza nizo batayibona. Igihe cy'ubusambanyi bwiyorobetse bwiyegeje, Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Nawe uhenda abantu uhenda abantu banuye, ufise ubusambanyi mu mutima bwahangisha idini, waramukwegewemo n'inyosha z'abadayimoni. Imana idufashe. Aba bantu baca batangura rero baca barakora ibara. Imana idufashe. Mu kanya gatoya abantu 24 mu kanya gatoya ikiza kirabamara mu izina rya Yesu. Niko n'uyu munsi kumbe dusigitigiri kitari gito cy'abantu bari mw'ibanga ry'ubuyobe bwabo bw'ubusambanyi bw'ishitiri. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, inota n'inota z'ubuyobe mu izina rya Yesu. Warugiye kuja imbere y'Imana, wari kuja imbere y'abakozi b'Imana, narahumanye, narasangiye kenshi, narahumanye. Muba tukibwesha imbabazi, Imana ikubabarire ntusubire inyuma. Bene data, Imana ibahezagire. Hari ubusambanyi bwiyorobetse, ndagomba usubire imigenderanire yawe n'urya muntu, usubire mu burya bucuti bwawe n'urya muntu, subira muri aba ry'amafaranga guha mbega yaguhera iki, subira muri abe kujya kukugendera kunyegeje iki, kuko tugeze mu gihe kibi, tugeze mu minsi mibi, ariko ishengero ry'Imana rimusubirimo. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Wowe uhagaze wibana impuhwe, wowe byagoye agatima nikagaruke wibuke ukwiye kwezwa, ugarukana agatima. Imana idufashe cyane kongere wubaha Imana. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Mugumye kubihanga ry'ibere ukwaryo. Rero mwebwe mugihagaze, ni mwebwe Imana iri kuvuga. Umuntu wese ahaguruke avanye n'iki gisigo, reka kurekerana mu izina rya Yesu. Imana mubwira byose umuntu yice mu biwabo murifatanije n'abayanyipeyori. Reka kurekerana, reka kurekerana ibikorwa by'Imana. Umuntu yahumanye mu busambanyi, ayirirwa arasoma abantu b'abandorera, ugacerekera mu gikorwa cy'Imana. Yirirwa aravuga igitabo ukanayumva, ugakureka kuramo mu izina rya Yesu. Abanza yigishwe, umuntu wese nasubira iwabo. Wowe ufise umwana yananiranye, uranyumva mbere jiwanyu, wowe ufise umwana yananiranye muhanure bikaba bidakunze. Bwira abakozi b'Imana bazabagakirwa. Uranyumva neza? Nimunyumva? Uranyumva neza? Ukaba ufise umwana yananiranye bivuge. Bwira abakozi b'Imana bazabagakirwa. Simuze sakumva uje kubisa. Murazi wale. Mugabo ntuze kurekerana icyaha. Ndeka kurekerana icyaha kizi. Ndeka mwishimire ubusambanyi mu gikorwa cy'Imana. Oyaye! Oyaye! Ibintu kujyanira no kurekerana wa Yesu mwene wacu. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Ariko ikintu gikomeye ni kubasengera Imana. Murazi umuntu wese asengera mugenzi we. Ubone batagenda nabi, genda uhanure hano umusengere kugira ngo Imana imutabare imukize. Imana izoguha amahoro ko warwanije ubuyobe mu ishengero ry'Imana. Murazi Imana izoguha amahoro, izoguha umugisha ko warwanije ubuyobe mu ishengero ry'Imana. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane.
izohezagire abakozi b'Imana barwanije ikibi mu ishengero ry'Imana bagahamagara ishengero kwera. Imana ibahezagire bakanga ko abantu basubira inyuma. None rero Imana ibahezagire bene data, mugumenye kwa kugenda neza, ko mwagenda neza. Ngo ninde yabateye gutezekanya? Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana ibahezagire bene data, mugumye kugenda neza. Imana idufashe cyane. Ninde yabateye gutezekanya ngo nimwumvire ukuri? Benshi yavuye kuri bo bahamagara. Imana ibahezagire. Ariko none kumwamenya Imana cyane cyane kumwamenywe nayo niki cyatumye musubira inyuma mugomba guhinduka ibyambere byagoye bitagira ikimazi. Imana idufashe ko bagomba kubijakarira ukundi gusha. Imana ibahezagire. Mwebwe nimubyifuza iki, nimukifuza ikiyindi migwi, nimukamere nk'abandi bantu bose. Ntiyagira uwoherwa akava ahandi, kuba muri hanga ry'ibere ukwaryo, kuba muri hanga ry'irinda, kuba muri hanga rikumije kwa kugororoka, kwa kwirinda n'ibindi cyaha cyose. Rondera kwera, rondera kumana za nkomezi za muhemu, rondera kwako amavuta y'Imana. Imana izokubahiriza imyaka no mu yindi myaka izoza, hanyuma Imana izokujana mu ijoro. Imana ibahezagire. Mugwanira amavuta y'Imana, amajambo y'Imana nasomye umusiguzi uzosoma igice cacu umurongo wa mbere avuga ko isazi zipfuye zituma ayo mavuta yigishwa n'abahinga ahinduka akanuka umuduhu. Imana idufashe isazi, shetani ariko arandura isazi zipfuye, sivyo yo kwemerera. Mwibuke ca giti cavuze ngo nohera amavuta yanje nkera kutaguhungabana hejuru y'ibiti. Imana idufashe. Mwebwe muba muri hanga ryizeye Imana, igihe tugezemo ntikibatere ubuyobe, ntikibatere urupfu, ntikibatere gupfa mu mpwemu. Hariho abantu batazobona ijuru kuko bifuje ibyo abandi bariko banifuza. Ngo shetani yabazaniye ubuyobe, ariko zigama amavuta y'Imana. Ugwanira amavuta y'Imana mugenzi, Imana izokugwanirira, Imana izokuzigama. Imana ibahezagire. Ndizera neza ko muvyumva. Imana ibahezagire. Ejo bazoza kubigisha abandi ko muri ico kimwe n'aba ntimukavyemere. Imana ibahezagire. Mugume kuri umuntu mbere nziza, mugume mwishaka imanza, aho umuntu w'Imana azoba ku kimenyetso kimuziririza, kimuzitirira kubw'amavuta y'Imana ari kuri we. Imana ibahezagire cyane. Wewe Imana uzashika kubigisha n'aya majambo y'Imana Imana yabaye mwese muyumvise. Imana ibahezagire cyane. Tugomba tubasengera Imana, murakize mugomba ku Mana, muwizagire Yesu. Yesu abahezagire cyane. Turabahaye kaze. Imana ibahezagire.